GN Films, good news films, double favor without limits. GN Films, good news films, double favor without limits. AKAMUNA byukuri AKAMUNA AKAMUNA byukuri AKAMUNA amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye kunara n'amoko amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri wibuke ko no mu bikoni na ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntacabagerageza kandi hamwe n'ikibagerageza Imana izobacika uko ukihangana mugomba kungwanya kumbe wakabaye uri inzoka. Calm down, what are you trying to say? Ngwiki jeje uri kuratuka cyangwa ndakajya umusenyi nawe akajya umusenyi ngo dawuni ibyo bitutsi byawe dawuni na urakaba dawuni mwe nabi wanyu ni uri dawuni mwe nabi wanyu asikiwe wewe. Sikia kwanza nikwambie kitu kimoja, mimi sio wale watu ambao umewazoea. Kama ulikuwa unijui mimi ndo unanijua leo. Kuanzia leo ujiheshimie na uniheshimu mimi, kwa sababu mimi ni wifi yako na ukae mbali na mimi, la sivyo naweza nikakumaliza. Ivyo kwarumaliza vyacanye n'abakoroni nta kintu na kimungira na nakara. Ndabona nukutiga biragatsindwa. Ndabona nivyo ndiko ndakubwira kutari kurabitahura. Kwa taarifa yako ndakubwira ati umanuke. Ndabona utamanutse ko tutaza kumvikana na wowe. Urakomeye canke uri umusatsi? Umusatsi idemo. Kubera ko rero mu diaspora ushobeza ko abantu bose bashaka kunamira. Wapi? Hari icyo utazi wewe. Ubu jewe icyo ngufiseko, siko? Ndagufise kubushobozi nk'umuntu akora muri immigration ya America, USA. Ubu nicyo bifise ububasha bwo kugusibisha n'urugendo. Amafaranga wazanye ashaka b'amadolari b'amayero abanza guherana. Hanyuma rero nk'udukana ruguru. Ubanza ugibijumu bidaharuye, siko? Ugenda ubanza urime mu mwonga. Icondo kibanza kigufate imbaraga zikwakire ikivunja nyimba waracibagiye. Bibanze bigutondere neza na neza. Ahantu hose. Umusi uzisanga mu kibaya uri kurarima. N'icondo cakurenze niho uzomenya uti narahuye na kanyana. Unyakubwira gihugu. Let me tell you something. I am citizen from United States of America. So, na hilo ulitambue, mimi ni raia wa Marekani. Kwa hiyo wewe hauna uwezo wote wa kuninyang'anya chochote. Ubwo bushobozi bwo kunyakubwene gihugu wowe ukura he? Nani ndakubwiye yuko ubwo bwene gihugu bw'Amerika ndabukwatse. Ubu murundi kazi akwije amakondisi umunyakigo umuzezwanzu atasohoka. Nivuze ngo umunyamerika renga imipaka turabe basi cabuka no ngaha mu buvira gusa ncamva wewe urabona ivyo mwikitse. Are you crazy? He's so funny, my dear. Yeah. AKAMUNA byukuri AKAMUNA AKAMUNA byukuri. Mama Kesi ibubonye ni bimwe umurundi yavuze ngo umanika gato wicaye ujya mu kukamanura ukarinda guhaguruka
burya mwarabaye ababyeyi babi eheraba ibyiyumviro by'abakoroni n'ukuri bigatuma mwanga gushigikira abakobwa mwibyariye. Murakwiye guhinduka mama Kezi. Ibaze nawe iyo dini ishobora gutuma mutandukana n'abana, ntimubona ko muteye isoni koko? Ego nibyo twarabyaye, ariko ntidushobora gukunda abana kurusha umuremyi yabaremye. Yemwe burya amadini arimwo uburozi bukomeye. Umubyeyi akiyekakana cyangwa akikura ko abana yabyaye kubera imyizerere y'idini koko. Umubyeyi intabarego ibwirwa no kwa amaso atukuye. Nije ndabibonye aho nza kuramutsa abana bakampunga nk'igikoko. Ndamaramaye. Mama Kezi, ibi bintu koko nakamuna. Aha nibaza ko uca wibuka impanuro zose naguhaye nawe ngo teri yosemo. Mama Yizo, abakobwa biwanje bananiye. Kesi yurazigene yatumara amaje akazana umukwe ntazi yavunduruye n'ishengero ngo asenga n'uruzina runga n'ukuje je sinzi n'ingene no rusubiramo nta n'iryo no navuga. Umviriza twe nta na kumwe tutakoze, abana twabarize neza, tubarerera mu ijambo ry'Imana, turabakuza, turabashira mu ishuri. Ikintu tutakoze na mutama n'igiki. Ubu rero bagaruke badusuzugure. Kesi yatwaramubariye tuti zana uwo musore umuzane mu rusengero iwacu, na pasiteri arabimubwira ati muzane dusangire ibyizego, yige abatizwe mu mazi menshi, kuko twebwe nimba yarabatijwe izo nzuzi yabaragiye kwidumbaguramo twe nta nezo tuzi, ntituzi n'amazina yazo. Ehe ntuzewe nina nawe aritoye ngo arazanye abakwe ngaha. Yemwe igihungu kigereza hariya kinga n'ubugesera tutazi n'intara kivamo. Noneho rero jewe avuze mutamba yamusabye kwidondora, aridondora hewe. Numviriza intara yiwabo cansanga ntidusaba n'abageni muri iyo ntara. None jewe ushaka ngiriki? Ubu rero nta yandi mahitamo dufise, abana ko batunaniye tugira dufate ingingo twe na mutamba canke vyase na dukoresha ingufu. Mama Kezi, ukuri je hari ibintu ntariko ndatahura, ntariko ndumva na gatoya. None uburere wahaye abana biwawe nizo ntaro uri kuravuga n'ukwizera kwiwanyu bihurira hehe nabo bakwe banyu? None Mama Kezi, ko numva harimwo umwe yisiguye akavuga ko yakiriye Yesu akongera akanabatizwa, ko numva yavutse ubwa kabiri, mwe mugira ngo avuke ubwa gatatu? Niko kwizera mufise kuzuye? Konzi Yesu bwiwe yavuze ngo genda mubigishe hanyuma wizera mu mubatize. Ntiyavuze ngo bazobatirizwa aha. Icizerwa kimwe yatanze nuko twizera izina ryiwe kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. None Mama Kezi yandakubaze ko Yesu yabatirijwe muri Yorodani, nawe niyo wagiye kubatirizwa? Jewe nizera ko aho umuntu hose abatirijwe atangorane biteye. Ikikuru nuko wizera ukamenya kugeza ikirenge mu cya Yesu. Hama ku kijanye n'intara muriko murahora abo bana, nimureke ko baremereza ibyo basanze biriho batanazi. Ico si kibazo gikwiye guhogwa abana. Mwebwe mwumva ko mufise rezo zumvikana ziri variable, murabishikiriza ku rwego rw'igihugu. Hama data wanje izo ntara mudashaka azibakurireho. Ariko Mama Kezi anagira ndakuvunira akagoro. Ahantu ubona kuri ko urarema amacakubiri mu bana bawe kuko utamenya. Ubwawe urabizi neza ko ijambo ry'Imana rivuga ngo amacakubiri y'amoko yakuweho n'umusaraba. Ivyo ndabikubwiye nk'umuntu avuga ko yakiriye agakiza kandi yakamenya atagakekerana. Mama Yizo, nagira ndakubwire uraze kuri soma mbike wanje tuyaga byinshi, muga kuri ivyo rero ntibishoboka. Wowe ayo mategeko uri kurazana genda uyakoreshe mu rugo rwawe, ariko jewe hano mu rugo iwanje ni twebwe twifatira ingingo z'abana bacu. Muvyeyi nkunda, nagira ndakubwira uyu muriro mwakije ujya kuwuzimya bizobagora. Umanika gato wicaye
mu gukama n'urugahaguruka. nzovyimenyera. none jewe nkuriki nta kindi cyo gukora ni ukurindira umukwe wawe tukaraba ko hava bakonvenka byoroshe. AKAMUNA byukuri AKAMUNA ereka AKAMUNA byukuri. Mu bisanzwe Brad uko niko byagenze. Hanyuma umugore wawe nimba arodera intambara kuri jewe arayironka mimi siwezi nikamkalia kimya. Reka sister, ivyo byo kuvuga ngo intambara n'umugore wanje ndakwinginze usubize hasi. Ujya mugore wanje acira imiriro mu bisanzwe niba utamuzi ni nkuba araturagara nukuri ujya ntazi guhebera mugize brother fair ndakubwije ukuri n'amabati y'inzu mwoyagurura. Ikindi naco urazi kumva umugore wawe ampigiye n'ubu sindabona passport yanje narayirondeye ndayibura. Je ndumva ko harimo ibibazo kandi mwateranya amajambo. Je nagomba ndakubaza ni igiki cemeza neza ko passport ari we yayitwaye? Je nkurikije amajambo yambwiye ambwira ko azunya ku bwene gihugu antware ruguru kurima ndibwe n'imvunja ndibwe n'imbaragasa akambwira ninarenga imipaka ko nzoba ndi umugabo. Mbere je narinzi ko agiye kundoga ariko gaparufe ukurikije mu majambo yose aho nta butumwa wumvamo nukuri nta kabuza ni wafise passport yanje. My sister, ndagusabye wihangane. Mu bisanzwe umugore wanje mugiranye ikibazo ako kageso ko gukomeshanya aragafise. Gusa rero Imana ishimwe nari namutelefone ari mu nzira n'imiburi buri ngira mwanya ko mbashike turagerageza tumubaze niba ari we yoba yarayitwaye nta nkekaraza kwiduha. Okay. Mama Alex, ndaryohewe no gusura kubona. Nizereko urugendo rwagenze neza. Muri make nyene rwagenze neza, Imana arahabaye. Oh haleluya, haleluya. Twarabasengeye cyane n'ukuri Imana ntiyari kureka kubihagararamo. Mwarakoze. Hama rero Mama Alex, kuva ungabiye inzu yawe nkayimukiramo n'umuryango wanje, urazi ko twari twavuganye ko tworondera umunyamategeko kugira ngo adufashe kugira ngo ijya nzu duhindura impapuro inyandikweko. Ariko birateba, ariko ndatahura ko izi ngendo nazo zagufatiriye. Hama rero Mama Alex nakubesha, ejo mbonye agatelefone kawe nkumva urambwiye ko nkeneye cyane, navuze nti Yesu himbazwa, isaha y'Imana irageze. Hama rero ntiriwe ndarondogora, ujya munyamategeko narahije kumutegura, ni ukuvuga naho hobeje canke hirya yejo tuja tumujya kara hanyuma kugira ngo aduhindure izo mpapuro. Hanyuma rero madame, narumvise ko mwashamiranye na sister. Nukuri mwe muri umuryango soko byari bikwiye kumera. Mu bisanzwe ku vy'ukuri Berize nta kidasanzwe bavuganye na sister. Nije namusabye amuhamagare amuganirize areke kuzana imvururu mu rugo rwacu. Wifi ujya niwe utagombye kunyumviriza, hajya warihuse. Mu bisanzwe ijambo ry'Imana riravuga ngo umubano w'abubatsi wubahwe na bose. Sinuko nonera akanyana jewe ndazi urugo icarico kandi cyo udashaka ko bagukorera wirinda gukorera abandi. Nukuri numva maramaye gose kuko nitwaye ko ntategerezwa kwitwara. Ndagusabye imbabazi umbabarire, sinabimenye. Urumva je narinjiye ahasanga ujya mukobwa avuye ngaha, sinamenya rero ibyo muri ko murakora. Camita mbona yuko umengo ukirungirire nabi. Nukuri Dema nawe by'ukuri ntahura
ishire mu kibanza canje. Urabona ko atamisirahera intambara z'urya mukobwa zihoshorotse. Ingoma yagukanzira huma ugahunga. Cyese n'umuntu yari yagize ihahamuka n'ukuri muri jewe. Rero ndasabye imbabazi. Ariko namwe bwesheri n'ukuri sinzi uko nobivuga ariko nimwagikoze neza gose. Gwe mugategura ikintu nk'ico nimubimbwire nanje ngo mubishiremo ndabimenye. Je narabibonye je nibaza ko Berize yewe yagarutse kunca inyuma. Urya nikatamanikirwa. Erega abasha no kuri mu ntahure. Umuntu akozwe mu ntege nke. Je nubona ko vyanshikiye kamere Amerikandenga ikaja hejuru ikigaragaza. Nukuri mumbabarire. Nukuri je nagomba shinga intahe mu muryango. Sheri nakubeshye. Ndanabigusubiriremwo. Nukuri ndagukunda pe. Ubwenge n'umutima wanje wose vyahengamiyeyo iwawe. Nukuri nta kintu na kimwe je nokora ku bwawe. Ndamutse mbonye yuko hari akantu kagomba kukunkurako. Nukuri canja mu mubiri aho nyene simenye ukungene nkorokeyeyo. Kuko ubundi bwo burya ni wowe ntege nke zanje. Bishop bakunda. Amakuru ndakuzaniye arashobora kutabameza mu matwi yawe. Burya kuva igihe ndaguhaye ijyanzo muhira hari umuriro. Umuhungu wanje Alex kuva amenye yuko jewe inzu nayigabiye Bishop wanje. Ubu ntiducana ngo wake. Ubu ntiduteka ngo bishe. Ahubwo gusa ndashima Imana nta kibera ubusa. Kuko iyo nza kuba narayikwanditseko ndabona byari kungora cyane. Rero umbabarire n'ukuri. Umbabarire cyane. Nashaka ijyanzo uyisubize. Je nanje rero naragiye hano ku ruhande ndicara ndiyumvira. Cyasanga natwawe n'ibishobisho. Cyasanga ivyo nakoze n'amakosa. Rero n'ukuri umbabarire. Kuba nongeye kwivuguruza ku byo twasezeranye. Ijyanzo nk'umuryango turayikeneye. Mama Alex, je nzi gutela blague. Nako inkuru. Mama Alex, ijyanzo nikiri kwawe. Ijya ni iwanje. Iyo ugavye ubugavye. Imbwa niyo yonyene isubira kuvyadashwe. Na Bibiliya niko ibivuga. Mbega aho ndakubaze. Wibagiye ibitangaza nakoze ku bwawe. Erega weyo ntagusengera warapfuye. Jewe mva. Burya rero wewe kuba ukihari gwaragutinya. Urumva urufu gwaragutinya. Cyaba ntubu murantangaza. Ndiko ndagusaba ibintu mu bugwaneza mu rufasoni. Mugo utanguye kuvuga yuko mbayeho kubera imbaraga zawe. Ikindi naco burya Bishop aho wampende hari kera. Ubu amaso yiwanje ari karahumuka. Burya naho bakwise Bishop bakunda. Bari kukwita Bishop Kamuna. Reka ndakubaza. We kumbwira ngo wakoze ibitangaza. Yesu ko wakoze ibitangaza kugusumbya. Inzu bamugabiye yari mu kihe gisagara? Kapernaum, Igalilaya, Betelehemu. Sinivyo gusaba kundi. Mbega ko yakoze ibintu akagaburira abantu ibihumbi n'ibihumbi, akabagaburira amafi, akabagaburira imikate bakajya bagahaga. Nihe babitangiye ikiguzi? Ndakubaza nguma nkubaza ibibazo. Igihe mbega yazura Lazaro, Marita na Maria bamuhaye iki? Hari inzu bamugabiye. Hama igihe yakiza umukobwa wa Yayiro. Yayiro yahaye iki Yesu? Hari inzu yamuhaye. Nimba ivyo byose Yesu yakoze ataco yasavye. Wewe urinde kugira ngo tukugabire amazu. Izo nguvu zikura hewe kwanza. Okay. Nuko ndumva Imana ishimwe. Hama mugore wanje. Mu Kirundi bavuga ngo nta ukoma amashingo yakubiteko. Je ndibaza wababariwe sister sivyo? Ariko rero nubundi haracari ikibazo. Burya sister yarabuze passport yiwe. Erega bavuga ngo agatakaye naho kataronderekwa. No munsi y'urutara kwa ina runyonga bibaye ngombwa barashikayo. None madame nta passport ya Rehema woturangira. Dufashe kurondera ndagusavye. Wifi ni kuri mungwize kwimbabazi. Mungwize kwimbabazi pe. Muhumure ndayifise. Natwawe n'agashavu ngira uko rigize. Cagenda ndayitwara. Narayibitse neza. Kandi burya mu by'ukuri sinamenye yuko muri ko murayirondera. Iyo mbimenye nari kuza ndayizanye. Mubuze nibangikanije karangamuntu kanje konye. Rero mumbabarire simbe ndayimutorere n'ukuri.
Yego. Mama Alex, ndabona ko udashaka kwisubirako. Ariko nimba ari biwampamagariye, reka nigire mu bindi. Utagenda siko? Nimba udashaka kumaramara, Bishop udashaka kumaramara, ugenda ubwira umugore wawe n'abana mumvire mu nzu. Ikindi naco, Bishop, nta ntebe wazanye, nta gitanda wazanye, nta televiziyo wazanye. Uko ibintu vyanje vyose vyari mu nzu wabisanze, niko ntegereza kuzobisanga. Nico ushobora kwihanganira, ni nk'isani wowe waramenye, ivyo nashaka kuvyihanganira. Uko winjije umugore n'abana, ubasohore nkuko wabinjije. Nta kindi je ndiko ndagusaba. Je Bishop bakunda kwe karanyanyaye. Naragiye ndidibamira. Ndarya nibagira ko nibihe byo gutanga ibimazi ko birandengana. None nk'ubu yudarihe nawe ntanakinzanira n'udusugi. Je bakunda ntagize icyo nkora bwanje buraheze kabisa. burya rero icyatumye ndabatuma ko inshuti zanje nifuje ko tuganira kugira ngo ibintu turabe ko byoja ku murongo. Kanyana, kenshi iyo umuntu afashe ingingo za kihutihuti ntashishuze birangira akoze amakosa. Urabona ko ibintu wakoze vyasubije inyuma ibintu byari byamaze gufata umurongo. Ndagoma ndagusabe ibintu by'akajagari uhagarike. Hama berize nawe nukuri turagushimira nk'umuryango. Nta kutari kurakora kugira ngo utange amahoro. Nukuri uwo mugambi ushishikare uwugumeko. Ibisigaye umwana navuke tuzomwitaho kandi nawe tukwiteho. Nta kibazo uzotugirana. Erega nawe uruwaje. Sivyo Gaparo? Kanyana ndibaza ko atakibazo. Yo nukuri n'amahoro menshi cyane vrema. Oya nanje nukuri munyemerere mfate kano kanya kugira ngo mvuge uko ndiko ndavyumva. Nukuri mbanje gusaba imbabazi cyane. Umbabarire ngwize ko imbabazi kuri kajya kantu kabaye. Ujyane yari jewe habe n'intete. Ujyane satani neza yigendera atereye aho. Hamare ko kibazo cy'uyu mugenza hanje. Nukuri nimugira ikibazo na kimwe twarajije kubitunganya twaravyihereje. Erega ubundi ho uyera asanzwe ari umugenzi wanje wakadasohoka. Windani rero naramenye ko amakosa ari yanje. Ndamenya aho gukosora niki. Ubu tumeze neza. Jewe naramusavye imbabazi na mama wanje yaramusavye imbabazi. Erega nejo twasohotse kwitamwa kantu. Sivyo Gapeni? Oya. Kandi yo twariye na ya paru. Nani si sheri wacu se? Hamare n'ivyashika ugasubira hariya wazananye. Nukuri urazobwira bofra niwe King Sabas. Umubwire ivyo wiboneye n'ivyo wumvise. Umubwire ati ndahindura n'ivyase guhinduka. Bisanzwe ibyo nari kuvuga byose mwabintanze. Ariko kugira simba umugabo niryo reka ndabashimire. Bino bibazo bikiba nahaswe gusara. Uzi ko hageze igihe nigira inama yo komoka. Ariko Imana ishimwe aho tugeze kuba twicara twese tukaganira duhuza. Sister, nukuri ndagushimira kandi cyane bimwe by'imva mutima. Mu bisanzwe waragize uruhara rukomeye kugira ibintu bitora umurongo. Ikindi naco ndashimira na King Sabas. Nukuri uzumunshimire kandi cyane by'imva mutima. Mwaragize ico mumara nk'umuryango ntimwantereranye. Hama ikindi naco
ndizera neza ntakekeranya ko ngiye kuba muri Edeni n'umufasha wanje. Yego. Rema nukuri je ndagushimiye cyane. Nkibona telefone yawe nari niteze ngo nikindi kibazo kugira kibe. Ariko rero ndatangaye kungene sanze kigano kimeze uko twese turyohewe. Parfait ibi bintu mwavyumviriye gute? Hama ibisigaye nkuko je navyiyemeje. Nukuri nta kibazo na kimwe nzusubira guteza muri uno muryango. Hanyuma rero nukuri kino kiganiro cyari kiryoshe sinashaka no kuva ngaha. Ariko rero nkuko nari nabwiye ko mfisa kandi ga programme ngira ndabasigaye musigaye muraganira musigaye muragima. Hama nanje mbandanya ko ga programme naringiyemo. Hama Imana bampezagire cyane nukuri tugiranye ibihe byiza numva ndyohe gose. Amarero bere. Sa Wakoze cyane kuza ujane n'Imana. Ibisigaye ari agahungu ari agakobwa ari uduhasa twebwe tuzokwakira icyo duhaye. Ushima Imana koje nawe turahuza ibibera mu zindi ngo byo nakamuna turahuza harabandara kamuna. Ushima Imana koje nawe turahuza ibibera mu zindi ngo byo nakamuna turahuza harabandara kamuna ubaboshwe n'akameremere. uyu mugore ahinduka agahinduka nabi wabo. Niki kikinyemeza ko jatumpinduka? Haya. Berize. Warozwe nande? Nigiki cyatumye umwana mwiza gutyo? Aha rero jewe ngira mbyara umwana hama ndamuzana regwe n'ingomba. Sinshobora kwemera kuba umusingo maze imbere y'uyu mugore atararonka n'ikoroka. Mwana wanje nzokwemera kukwirerana hakuja kurerwa kuri y'amaso yanje. Et d'ailleurs je dois faire quelque chose. Mu bisanzwe ndafise aho nohera nkabakubitira hasi bose na nyina. Kamuna ndaje nshira mu manga yamwe na nyoko hanze. Ayo mwari mwibitsemwo muzi ko atawundi muntu numwe kuri isa yazi. Hama turabintambara jewe namwe uzoyitsinda. Ubaboshwe n'akameremere imwe mu mbizi bahora imbere. Ngira niyamivumo y'abasogokuru tutazi Imana tabara. Nta rukundo koko isi y'umwiza tuyiha amaboko tutize Imana tuzovuga. Ibi nakamuna ushima Imana koje nawe turahuza. Bushori rashotse. Umuntu akanzwa n'amakuna. Ubukanzwa n'amahiga bere. Kamuna ndakwiyamye siwe ndondera. Kandi na Kamuna wakamuna siwe ndondera. Je nkeneye parfait wanje. Ngwiki gaberi. Parfait wanje. Murahejeje kwanika iyo mikembe yanyu ngo namenye. Ndasubiramwo. Parfait wanje ari he? Beri urakomeye neza mu mutwe wewe. Amaguru wawe arugaye neza. Canke ruguruse. Jene nzi ko ivyi wawe twabihejeje. Ubu ntiwahashe gaberi. Umviriza mwabica nyima. Ntimushaka ko duhangana. Mubiki imbuto mbiki imbeba. Ntimumbone nihoreye ngo mumbone amatwi ngo ndi imbeba. Hajya mwibaza ngo urufu rwa Fidelite rwari bagiranye. Canke
mwarijajaye mwibaza ngo agapfuye kabazi wivu. Nukuri kw'Imana ingene yakatuzurira kapfuye nukuri kw'Imana. Ariko Kaberi urashobora kuza kutuzimurira umuntu yapfuye kera umuzimu wapfuye kera kweli. Utuzurira kabotse sha nacho. Kaberi urinzigo. Urinzigo Kaberi. Washobora kuza kutuzimurira umwana wacu twabuze tutaze Kaberi. Ceceka n'ingoga. Nta soni. Aha muriko muri koroza ubwosozi muri amarira y'ingona. Mwibaza ko izo filime muriko muzikinira nde? Je ndabazi. Ndakuzi nkiri uruhinja. Wewe twarakuranye ndakuzi. Ivyo mwigirira muraza kubigira abandi apana jewe. Umviriza rero. Amakuru yanyu ndayafise. Nibimenyetso vy'ubwicanyi mwagize ndabifise. Aha rero muhitondere. Ariko shwani zibiri. Amahitamo ya mbere. Kanyana. Uradivorsa n'umugabo umumpebere kuko nakare parfait ntimuberanya na jewe. Ica kabiri naco ndatanga ibimenyetso byose mfise mu bitungana muze kuborera mu mpimba. GM Films, God's Films, double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.